ngo Ubuganda ngo kubera iki babuza kwikatira Ituri ngo Rwanda ngo kubera iki barubuza ngo kwikatira ngo Kivu yego none ubushobozi barabufise kwanza nta bushobozi bafise niyo byo naramutse bikunda nuko bitazonakunda bitonakunda niyo byo naramutse bikunda hobaye ari uruhara rwa boss yabatumye mwa wundi bwo uvuga ati Ubuganda n'ubushobozi bwago bugira bugende kwikatira intara muri Kongo byoshoboka ko bushobozi ntabwo bafise ikindi naco muri wa mugambi abanyaburayi bicara hamwe bakiyumvira bakavugana ukuntu bazogabura Afrika. Turabonye cyane mwe gumunsi mudukurikirana muri ku mpande zine zese turongeye kubaramutsa tubaha mwaramutse namwiriwe biravana naho umwe wese aherereye. So my name is Liam Promoter Bando Camera. Utarakora subscribe tubandanye tubibutsa ubandanye bikora kugira ngo ibintu bigende ni subscribe, like, share, comment. So today nagarutse kandi G-Doc wa G-Doc ya musasanguzi mwiza cyane muri ko muramukunda ku rugero ruteye ubwoba ya ntako tudakora kugira ngo mubandanye ibintu bimera neza ndabeshamwe uravye ibirometero wafashe ukaza mu kiganiro ntacu tabakorera bo burya nta kure habaho kure ni munda ariko ayivuga donc ni hitwa ko ari kure mugabo kome umuntu abategeza gukora ibishoboka byose burya nta kintu hiryo cyo gukora ikintu gikunda jewe iyo mbonye abankurikirana basabye bavuga ati wo dukorera kuri iki cyangwa dukorera kuri iki cyangwa nkaraba inkuru igezweho nkavuga ati iyi fo yuko abantu banje bayakira bayikurikirana neza hariho hose nta kibuza byuka ngenda kabisa hanyuma nkakora mu mugambi muri wa mugambi wuko isi tuvyumva kumera isi yarabaye ntoye isi nakantu gatoya veke cyane amatelefone avec communication avec informatique avec internet isi yaroroshe nakantu gatoya rero mbanaje nyene kugira ngo dukore hanyuma abadukurikirana bashishikare kuryoherwa bashishikare no gutahura isi kuntu yubatse hanyuma natwe nyene bashishikare no kudutera intege kabisa kongera tubibutsa ko muri Societe Story Company bagufitiye Story Water bakakugirira Story Tangawizi n'amavuta meza cyane Family Care Loton neza cyane G-Doc twinjire neza cyane kibazo ca mbere ni iki intambara y'ubutunzi ubona itagiye gusongera isibe nabujya intambara ya Ukraine itari bwarangire intambara y'ubutunzi kwisi mu bisanzwe jewe nanje ndiko ndavuga abantu nivyo twaciye ubwenge twakoze bariko baratubwira ngo Yesu araje ngo Yesu araje naho kugeza n'ubu munsi tukimurindiriye aciye imyaka myinshi kabisa mugabo singiye kuvuga ati Yesu agiye kuza kuje sindi umuvuga butumwa sindi pastor uwo munsi ariko mu byukuri uravye ibihe turimo muri kino gihe tugeze ahantu isi ibiri mu kajagari kose kabaho jewe ndakuvuga ati none abantu basengera isi ntibasengera isi turabe ko yoronka amahoro vraiment isi iri mu akajagari kamwe kavamo hinjiramo kandi gahera hinjiramo akandi sibyo urabe nko ino myaka ingaheze 2019 ngo COVID-19 abantu mwese mu mazu twikonfine ngo ni confinema sibyo mu nyuma imisi kaza COVID-19 iragabanutse canke irakuweho n'intambara ya Ukraine Uburusiya ngo bwateye muri Ukraine intambara ngiyo isi ikongera ikaba mu bindi byago kuko ntibaze bakubeshe intambara y'Uburusiya na Ukraine yaragize impact ku isi yose mu bihugu byose nivyihagaze ko ntibaze bakubeshe yaragize impact kuko nikimenyamenya yagize impact ihera kuri bya bihugu bikomakomeye Uburayi Ubufaransa Ubudagi Ubwongereza wibuke mu gihe c'intambara
umwaka wa mbere imyaka 2 ya mbere y'intambara ya Ukraine mu Bwongereza byarase ko habaho umuministre mu premier ministre ashobora kumetiriza igihugu kubera cyari gifise instabilité économique iteye ubwoba hatwara uwitwa Boris Johnson arivanga gose mu ntambara ya Ukraine kubita ibigwanisha aratanga amafaranga aratanga ikaratanga ibintu mu gihugu economy iraba instable haraba désordre muri economy gushika abandi bashikiranganje bose Boris Johnson yari umushikiranganje wa mbere kuja abashikiranganje bose bavuga ati umwe agatanga imihoho uwo munsi uwundi ejo agatanga imihoho ejo babiri batatu bagatangira imihoho rimwe akagena uwundi akanka kuhaja kubera yabona ati avec economy tugeze ku uwo munsi ntibishoboka ko igihugu dushobora kugitwara Boris Johnson ageraho nawe nyene avuga ati birasi aratanga imihoho atanze imihoho haraja undi mudamu sindamwibuka izina mengo yitwa Liza nimba libiki sindavyibuka izina sindamwibuka izina nawe arahava biranga yahamaze we n'umwanya mutoyi ubu hari n'umushikiranganje wa mbere mushasha ubutwara ubunye yitwa Stama nanishatse kureka karorero kame ku gihugu kimwe ukuntu intambara kandi igihugu cyitwa ko gikomeye ukuntu intambara yagize impact kuri ico gihugu tutirengagije rero ibindi bihugu bito bito aho igitoro ibitoro byaduga amabeyi handi hamwe bikabura aho ingano imikate yaduze mu bihugu bitandukanye za France imikate kaduga no bihugu bya Afrika imikate kaduga kubera ingano z'Uburusiya na Ukraine aho angeri ire amasakorerwa mu Burusiya yabuza ahantu kweshi ku isi byo kurya bigaca bigorana kubera bashabitera bakoresheje amase azimvye kubera atakiboneka ku rugero rwa rundi bari bagize bifuza ko kugeza aho na za Amerika bavuga ati iri duga ry'ibiciro rirateye ubwoba bivuye kuki ku ntambara y'Uburusiya na Ukraine donc yarateye akajagari ku isi ako kajagari kaza gusongera gusibe nuko abanyaburaya n'abanyamerika baciye baje hamwe baravuga ati dufatire ibihano Uburusiya babifatira ibihano byinshi basanze bari mu ntambara babifatira ibihano byinshi ngo ntimuzosubira kudandaza gushora hanze y'igihugu ntimwemerewe gusubira kudandaza n'ibihugu by'Iburayi byo n'ibihano byose cyane nabe ariko ndarango ngo Ukraine ngo uri kurasaba ngo Uburusiya ngo busubire ngo bufatirwe ngo ibindi bihano ngo byiyongera ngo byo bamaze gufata ibihano inshuro mengo zirenga 5 bageze ku bihano bavuze nimba ari bageze ku bihano igihumbi na urumva ibihano igihumbi na byafatiwe igihugu kimwe abanyaburayi bagiye gusanga mugabo ibihano bafatiye Uburusiya nubundi bagarukako hasubira kubinde instabilité économique ko bafatiye ibihano Uburayi Uburusiya ngo ntibusubire kudandaza gaze iburayi muga ya gaze nyene akaba ari ikaca mu Buhindi abanyaburayi bakaza kuyigura mu Buhindi ya yindi nyene ku giciro cisumbuye ku giciro cisumbuye kiruta ico bari kuyigura direct n'Uburusiya instabilité politique instabilité économique tutaravare muri ivyo iyo ntambara itaranahera uwo munsi haca hajamwo intambara rero y'ubutunzi yenyuje haje intambara y'uwo mugabo mushasha wa Amerika abantu benshi tutarasobanukirwa uko akoze mu mutwe Donald Trump ubundi mugabe yakunda kuvuga ati Donald Trump ati ni uvuza iyo trompete yawe bupfu muyivuza basi mu njana cahe muri ritme cahe muri melody yo kugira ubumwe no kubana neza n'abandi sivyo donc Trump arajeje bundi hagati abantu bose bemewe babayeho mu buryo butemewe n'amategeko tubirukane ibyo birasanzwe umuntu kumurungika kitahiri wabo nta kibazo bitwaye abanyafrika ubwo bari bakwiye kuja hamwe na urunane bakavuga ati umunyamerika ntiyemerewe gusubira guhonyora aho gataka k'ibihugu byacu nta kujya perezida wa Namibia
wa mugore nimba ari nandi nimba ari nde yabigize nawe babirukane none bitwaye iki babirukane kuje yaba twabyumva kumwe babwira abantu zenya aba president bose bo muri Afrika bati fata umunyamerika aje kugataka ko kintu zenya ka Afrika amafaranga baranayafise visa miliyoni 5 visa kugira umunyamerika aze muri Afrika miliyoni 5 bakoreye commerce baze barishe canke bareke kuza bagumi wabo visa nkunga mu Burundi bati visa y'umunyamerika azino miliyoni 50 z'amarundi ayarihe haje bareke kuza duhombike donc ibyo byose byaciye biba Trump arafasha ati abantu ni batahe bagende wabo araje ati twarihweje dusanga baratubeshe abashinwa bagomba batera imbere bonyene none tugomba dushiraho amakori n'amatagisi amatagisi rero intambara y'ubutunzi ibiravutse ibi rero baba ariko baragira ubu munsi Amerika ati ikori y'ibintu byose bijinjira muri Amerika bivuye mu Bushinwa ati dushize kuri 70 70% niyo bizohora bibugura Perezida w'Ubushinwa Xi Jinping akashaza ati natwe rero ko mushize kuri 70 twe tushize ku 100 mwe muzohora muri bugura 100%. Trump ati wowe utugaye dushize kuri 70 Xi Jinping ati oya nubundi natwe wowe utugaye ati dushize kuri 140 ivyo rero turiko turabibamo uko biragira impact kuri twebwe umengo ni hagati ya Amerika n'Ubushinwa mugabira garuka bihagira ingaruka mbi impact ku bantu bose ku bihugu byose kubera Umushinwa ariko arakora donc bijya ibi bakora byinshi bashora ino ibi bakora mu matiere bakuye ama matiere premiere mu ntuze muri mu bihugu bitandukanye hari gihe usanga ututu device tu kanaka ututukoresho kanaka baturangura muri Amerika kugira bakora indege uravyumva kabisa hari gihe usanga imodoka ya inge tumve gasha nta ma company ya mamodoka y'abashinwanzi mugabo urashobora gusanga imodoka kanaka bashobora kuba bakora karakasi amapine mugabo ugasanga iyi marke utuma hariho utuma nka tubiri tw'imoteri barangura muri Amerika tutuma rero ntwasha tuza kuri ya tagisi y'amajana 2 kwijana sivyo tuja mu Bushinwa tuzimvye dushika mu Bushinwa tuzimvye kubera amatagisi bongeyeko ya matagi ya twatuma tugiye tuzimvye ya modoka tuza gukogwamo udanda ukora we ntahomba ntumva ipri icayongera kumuguzi niba idanda zino izoba yazimvye Abanyamerika nabo nyene bagura ibintu byinshi mu Bushinwa bya bintu bagura mu Bushinwa biri kuri ya matagisi yose angana kwa kundi kuri aho babijanye iwabo kugira ngo babikoreshe mu guhingura ibindi cyangwa mu gukora ibindi bintu bisigura yuko bya bindi bariko barakora navyo ni babishori ni wacu nubundi bishikino bizimvye urumva iyo sirikwe iyi ntambara rero y'ubutunzi biri kwiraba ibiri kwiraba igaruka nubundi kutera izindi ngorane yindi destabilisation économique instabilité économique kuyise hacasigara hagowe nubundi babandi batwebye atacho dufise dushora atacho dufise tudandaza atacho dufise twebwe tugura gusa les consommateurs nizo dusha dusigara tufise ikibazo babandi tuzogura imodoka tuyikuye hanze babandi tuzogura ordinateur tuyikuye hanze ya ordinateur ubuntu zenya ubutare bwayo yakozwemo bwakuwe muri Kongo ugaca buja mu Bushinwa bagaca bakora utuma duto tuja muri ordinateur Abanyamerika bagaca baza bakaturangura bakaturangura veke tagisi yo hejuru bagaca baza guteranya gukora ordinateur nziza yitwa made in America bagaca bayikora igashiza izimvye gashigaruka ikadandazwa iwacu igaciza ya ordinateur yari kuri 5 miliyo z'amarundi gacisha kino iri kuri
7 miliyo z'amarundi kubera tagisi gusa zabaye hagati ya Amerika n'Ubushinwa kubera akajagari kabisa no kunyinyurana byabaye hagati y'abo bantu. Iyo ntambara y'ubutunzi rero nayo nyene izotugirira nabi. Reka genda ndakubaza bwana Jido kibazo cya kabiri. Mbe burya intambara ya Ukraine ntiyahetse? Intambara ya Ukraine ntirahera kuko n'ubu munsi bariko baragwana. Ushima itazonahera itaranahera itagiye no guhera kubera yuko yaciye ifatana n'intambara y'ubutunzi, yaciye ifatana n'irinyinyurana ry'ubutunzi kuko Trump we bavuga ati je ivyo bintu vy'intuzenya je nungukirahe nunguka nta bindi. Bandi bari bazi twari tuzi ngo yatubwira ariko liyamamaza ngo imisi 3 gusa nshitse ku butegetsi intambara izobiheze. Ariko twirengagiza yuko nawe n'umudandaza ahubwo cyane kurusha ko umunyepolitiki. Nuko rero ubona Ukraine yaciye aza kurara avuga ati none nungukirahe. Intambara yarabaye twarabafashije twarashizemwo indege z'intambara twahizemo ama F16 twarahizemwo amantuzenya amabombe ya Atacms abadagi twarashizemwo ama Leopard 2 abanyamerika twarashizemwo ama Abrahams izo zana amashara y'intambara. Hari ahantu hagiriye ubutunzi bwinshi Moshelami. Nimba bashobora kuvuga ati Ukraine inde yakoze igitero ku Burusiya amadrone 100 yakorowe. Amadrone 100 n'amafaranga menshi. Imwe yonye nibihagaze ku mafaranga menshi. Amerika rero Trump baravuga ati okay guhagarara ku intambara sawa. Ubwa ni ngombwa mbanza nirihe. Niri hagute. Kugira nirihe nuko dusatura bavuga ati jewe nkeneye ibi nibi muranyereka ati aha anye iyi mitumbi ngahe ni uzocukura. Ntuzocukura. Hanyuma ninacukura nirihe amafaranga. Ariko aririha amafaranga intambara ihagarare. Ivyo rero bugingo batarabihuriza kumva ko byamaze kuvangana na ya ntambara y'ubutunzi ashaka amahera. Trump ashaka amahera kandi politiki afise Trump araza akanagutera nubwo bakaba ati we ndakuvuturejo ndakwataka. Nanye ndaba mu misi heze ariko arakanga Iran. Ejo niho nabonye ikinyamakuru kiraho c'abanyamerika kiriko ravuga yuko Amerika na Iran bagomba baje mu biganiro kugira ngo birinde intambara. Azavuga ati je ndakuvutura. Udahevye ibi ndakuvutura. Tubanze kugira ubanze ugira ubwoba hanyuma muce muganira. Muganire hanyuma nawe abona aho yungukira. Areti nungukira he? Ukraine ntuzenya president baramuhamagaye muri Amerika ngo baganire ngo ukuntu bazohagarika intambara. Baranamusuzugura cyane. Nubu baracamwagiriza yuko yayisiza humanije White House. Mezo Branche ngo yarayihumanije yayiteye imyaku ngo kubona yaje ubwa mbere ngo yaje yambaye nabi. Iyo bashaka kurya ntibabura imboga bagukoza. Ngo mbe ntumesa ngo ntako tufise uradusuzugura. Uradusuzuguza. Ati wahumanije White House. Erezema yuko yaciye agenda bakajongera be na Macron w'Ubufaransa bagasaba ikigongwe ibintu bigasubira ku murongo. Rero bari mu biganiro barabe ukuntu bagabangana ubutunzi bwa Ukraine, barabe ukuntu basatagura Ukraine. Umunyagihugu je nama niko ndavuga azigarara bweja ngo intambara ngo yarabaye. Wewe azamari imyaka n'imyaka ariko yishura amadeni y'ibigwanisho bazanye. Kumbure nawo muri family wabo barapfuye. Umunyamerika aradora yazanye ibigwanisho atanguza intambara kandi nubu ni wagiye kunguka. Umunyagihugu nawe akomeza tubikuwavuye. Abanyapolitiki bacha bati tubikumukanda funga mukanda harababa funga umukanda harababa. Nuko rebe bimeze. Intambara rero ya Ukraine nubu ntirahera. Nubu bariko baratakana. Intambara iracabandanya. Mugabo turasaba ati ese yohera. Yohera kugira ngo ntakeza k'intambara. Yohera kugira ngo kora abantu bariko barapfa n'abantu bisi. Jewe ikintu cyo igihe cyose hazoba hari kwapfa umuntu sinyohe igihe cyose hazoba hari kwapfa umuntu birambabaza kuko ujya muntu akeneye kubaho ko nanje nari mbayeho. Wewe president uri urafata ingingo zintuzenya
ingingo zituma abantu baguma bapfa wewe umenya yuko ujya muntu yapfuye nawe yarakeneye kubaho nkuko nawe ubayeho. Isi rero dukwiye guhinduka, twereka kudandaza amaraso y'abantu, tukadandaza ibishoboka, ibidashoboka tukabaho uko twobayeho, ufumubaho neza, ufumubaho bibayabaye mugabo ukabaho ukabana neza n'abantu. Yes, uko je ndavyumva sinzi ngira ngo wigerageje kubisesangura neza. So hari akantu rero ngomba ndakubaza akabazo ka nyuma gerageza gutanga itandukaniro y'ibi bintu. Kubera iki kibazo je nibaza ngira n'abandi bacibaza, kubera iki Uburusiya babwemereye kwikatira, boza kwikatira ndavuga ku butaka kuri Ukraine, mugabo tuje mu Rwanda bakabankira kwikatira muri Kivu, Uganda bakayankira nayo nyene kwikatira kuri Ituri. Kubera iki? Burya ntihagire uzokubesha, rega abazungu ni bamwe kandi atari ubu byahindutse, kubera amaforce amaze kuba menshi ku isi apezanya. Amaforce arapezanya, hakaba ikitwa OTAN, abandi bakagenda bakavuga ati reka turemeye ikitwa BRICS kize kirapezanya na OTAN. Ubunye no kuba amaforce apezanya bigaca bituma hariho amaplane y'umuntu kanaka batakigenda uko yayateguye, kubera hariho uwamubereye intambamye. Ubundi muri iyo myaka iheze Amerika yagifise ingufu, gifise ijambo, yaravuga ati handikatiye, avuga ati iyi ntara ndayifashe. Iyo byase kwifata igihugu cyose ivuga ati iki gihugu ko mwase kunyoboka ndikatiye. Kandi ibyo ntibyatangwe kuri Amerika gusa, no kuri empire y'abaromani, ibi by'igikirisu batuzaniye abantu zenya abaromani bakera batuzanira ijambo ry'Imana, bavuga ati wa mwami we uremera kuja muri empire romene canke ntiwemera? Uremera bya Katolika canke ntiwemera? Ati sinemera. Wevamo. Bavuga ati turafasha ahantu hani wacu. Urumva kiretse ubu unye byahindutse. Mu myaka iheze hoho byari byoroshe, mugabo unye bica bigorana kubera ko nariko ndavuga amaforce ni meshi arapezanya, kandi amaze gupezanya haca habamo no gupinzanya. Bati ko wakoze iki nanje reka nkora iki, cyaye kukoze iki reka nkora iki cyo kukuvuguruza. Ariko ngarutse hamwe nariko ndavuga ati abazungu ni bamwe. Uburusiya ati bwaremerewe gukata kuri Ukraine. Ni nguvu barapezanije, avuga ati burya rero kuko n'ubu mu biganiro biko biragenda, Amerika ivuga ati jewe burya no kwironkera ibirombwe bituma niriha ayo nakoresheje. Uburusiya weca igumiriza intara zose ufise nta ngorane. Urabyumva? Kubera iyo bamaze gushika kuri ubwo rwego ni ibica ziba amaintere, kandi amaintere haganira abakomeye. Wewe uri febre agahugu igihugu nka Ukraine nta jambo sigara ufise ico gihe ucutekana ukareka aba boss bakadiringa kabisa. Ubu rero uravuga ngo Ubuganda ngo kubera iki babuza kwikatira Ituri, ngo Rwanda ngo kubera iki barubuza ngo kwikatira ngo Kivu. Yego, none ubushobozi barabufise kwanza? Nta bushobozi bafise. Niyo byo naramutse bikunda nuko bitazonakunda bitonakunda, niyo byo naramutse bikunda hobaye ari uruhara rwa boss yabatumye. Mugabo undi bwo uvuga ati Ubuganda n'ubushobozi bwago bugira bugende kwikatira intara muri Kongo, byoshoboka ko bushobozi ntabwo bafise. Ikindi naco muri wa mugambi abanyaburayi bicara hamwe bakiyumvira bakavugana ukuntu bazogabura Afrika, cyaba igihe bandika bakavuga ati nta gihugu na kimwe kigira imipaka, nta gihugu na kimwe kigira souverinete, igihe twe dukeneye kukigabura aho igihugu cyose bituvuye ko kiri divisible, kirashobora kugaburwa, turashobora kugabura uko dushaka, sibyo? Kiriya gihe ico gihe bavyandika kwari ukugabangana, kwari ukugabura Afrika, ntikwari uko igihugu cyo muri Afrika kizojamo mu bigabura Afrika. Rwanda rero urumva ntirushobora kujamo,
Ubuganda rero ntibushobora kujamo kuko ntaho ruharugwa i Burayi. Ibyo ni iby'Iburayi, ni iby'Abanyaburayi, ni iby'Abanyaburayi. Gusa nuko Uburusiya bwageze ahantu nabwo bwageze ahantu nabwo bukikomeza bavuga ati mwemwe baza ko natwe ibyo tutobishobora. Hega natwe twobishobora. Kandi bo bagashira bo bopoza inguvu bagashaba disposa inguvu bashaba basanga ntibabashobora. Ubundi bwo rero Abaganda naba ndiko ndabona bariko barikina amatavu ngo wa muhungu wa Museveni nimba bamwita amuhungu ba Museveni yikina amatavu n'ubwenge atari kirenga. Wa mukunzi wa bio wanuze n'ubwenge atari kirenga ngo ituri ngo higeje tuzoba twayifashe muyifata muyijana hehe. Wowe uri Uburusiya ufise ubushobozi bwe ariko abantu je baranantwenze ni wabo ntibahashoboye mugabo barashaka gufata handi. Ni wabo ntibahashoboye mugabo barashaka gufata handi. None banza mu kipi wanyu basi muhamare. Uraza Ubuganda ukuntu bungana na population ukuntu ingana. Akajagari kari mu mugwa mukuru i Kampala iki abantu wabo barakenye n'ubundi ni kwa kundi Afrika ni imwe. Ubuganda babayeho n'ubundi cyo kimwe no muri Kongo abasega baruzuye abashonje barahari mugabo ushaka kuja gufata abandi uze kongera kwa abandi uje kongera kwa abandi nahi wawe banza we explore ahi wawe abene igihugu banza uteze imbere abene igihugu biwawe uri kwiyumvira ngo uzoza guteza imbere ngo abene igihugu ngo bo mu ntara wafashe wakuye ku kindi gihugu. Murakoze cyane kabisa nibaza ko ukuriye amashugwe muri commentaire amashugwe menshi n'imiriro myinshi kugira ngo tumukeza azogume nibaze baraduha intererano muri commentaire kandi je ndabemera yuko intererano baza baratanga turazikorera ko ku biganiro bikurikira canke ubona subject ubona ati subject twifuza ko moyikorera ko kutubwira zoyikorera ko nta ngorane. Murakoze. Yaseka dushimira abantu bose ko dukurikirana utaragira subscribe banakira subscribe like share comment kugira ngo ibintu bigende neza cyane.